Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi mukunze washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Ndakwibutse yuko izi nyigisho za Bibiliya usanzwe uzitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukaba uzishikirizwa na Pastor Samuel Sabimbona. Mu cigwa cacu giheruka twarabiye hamwe icagezwe cihutirwa c'umwami Ahasuwerusi cafuta ica mbere yari yashizeko igikumu ngo zina muyuda wese ahari mu bwami bwiwe yicwe. Ikopi z'iri cete rero ryemerera abayuda kwigwanirira, rifuta irya mbere ryari rikwiye gukwiragizwa mu bwami bwiwe bwose mu buryo bwihuta, kuko igihe co guhona kw'abayuda cari cashitse. Twasomye muri ico gihimba c'umunani mu gitabo ca Esiteri umurongo wa mbere n'uwa kabiri ngo kuri uwo munsi nyene umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri urugo rwa Hamani umwasi w'abayuda, maze Moridekayi aseruka imbere y'umwami kuko Esiteri yari yavuze ico bapfana. Umwami aca yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi, maze Esiteri ashikiriza Moridekayi urwo rugo rwa Hamani. Hano rero turabona ko Esiteri yamenyesheje ubwa mbere ko Moridekayi ari we yamureze. Wibuke ko Moridekayi yari yanse kunamira Hamani, bigatuma hashingwa icagezwe co guhornya abayuda gitegetswe na Hamani. Iki gihimba kiratwereka ko umwami yari afise uburenganzira bwo gukoresha impeta yiwe. Yari impeta ihambaye y'ubushobozi. Iyo mpeta yashobora gukoreshwa hagashingwa icagezwe co guhornya abantu canke mbere n'ico kubakiza. Iyi mpeta rero niyo yahawe Hamani igihe yari umushikiranganje wa mbere muri ubwo bwami bw'Ubuperesi. Iyo mpeta ni nayo kandi yahawe Moridekayi imaze kwakwa Hamani mu gihe yari yapfuye. Iyo mpeta yari nziza cane, ariko umwami ntiyatinya kuyiha uwo yizeye. Mu gitabo ca Esiteri mu gihimba c'umunani umurongo wa 3 tubandanya gusoma ngo hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe, amwinginga arira ngo akureho inama mbi yiyumviriwe na Hamani umwagagi n'imigambi yiwe yari yateguye kugirira abayuda. Esiteri yaririye umwami ngo amufashe n'ukuboko kwiwe, ariko nta cashobora gukorwa ngo gihindure icagezwe c'umwami, kuko nk'uko twari tumaze kubivuga, icagezwe c'umwami w'Ubuperesi n'uw'Ubumedi nticyashobora guhinduka. Eka n'umwami ubwiwe ntiyashobora guhindura icagezwe yashinze. Ariko umwami yagiriye ubutoni Esiteri, amutunya inkoni y'inzahabu. Nk'uko tubisoma kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6, hatubwira ngo maze umwami atunga Esiteri ya nkoni y'inzahabu. Nuko Esiteri ava hasi ahagarara imbere y'umwami aravuga ati, mwami, niwavyemera kandi namba ngize amahirwe imbere yawe ukabona ko ari ibibereye kandi nanje nkaguhimbara, ho kwandikwa amakete yo gukura ivya ya nama mbi Hamani mwene Hamedata umwagagi yanditse y'uguhornya abayuda bari mu bihugu vyawe vyose mwami. Mbega noshobora nte kwihanganira kuraba ivyago bizoba ku bwoko bwacu? Canke noshobora nte kwihanganira kurorera umuryango wacu uri kuragesezwa? Esiteri yamenyesheje umwami ko naho Hamani yapfuye, iciyumviro co guhonya abayuda cari kikiriho. Hari hakwiye gukorwa ikintu co kubakiza. Reka rero turabe ico umwami yishuye Esiteri. Dusome mu gitabo ca Esiteri iki gihimba c'umunani umurongo w'indwi, haravuga ngo
nuko umwami Ahasuwerusi yishyura umwamikazi Esiteri na Moridekayi umuyuda ati ehe nagabiye Esiteri urugo rwa Hamani, nawe Hamani bamumanitse ku giti ahowe kwimbira icyobo abayuda. Egome umwami yahaye Esiteri na Moridekayi inzu ya Hamani, ariko icyo gihe ibyo ntibyakingiye abayuda. Ibintu ntibyigeze bihinduka ku bayuda gusumba uko byari bimeze imbere y'uko Hamani apfa. Esiteri na Moridekayi bariko basaba umwami ngo abafashe abatabare. Yababwiye ku murongo w'8 ngo nuko namwe nimwandikire abayuda uko mugomba, mubandikire mu izina ryanje, mubidome ko ikimenyetso cyo ku mpeta yanje, kuko icyanditswe cyose mu izina ry'umwami kikadomwa ko ikimenyetso cyo ku mpeta yiwe ata muntu ashobora kugihindura. Moridekayi yaciye yihuta gukora ibyo umwami ababwiye. Muri iki gitabo cya Esiteri mu gihimba c'8 ku murongo w'9 naho dusoma ngo nuko icyo gihe abanyamabanga b'umwami barahamagagwa. Hari ku munsi wa 23 w'ukwezi kwa gatatu kwitwa Sivani, bandika ibyo Moridekayi ashinze ku bayuda byose, babyandikira ibyegera by'umwami n'abaganza ibihugu n'abaganwa b'ibihugu 127 uhereye mu Buhindi ugashitsa muri Etiyopiya, igihugu cose uko inyandiko zaco ziri n'ihanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, bandikira n'abayuda mu rurimi rwabo uko inyandiko zabo ziri. Nk'uko rero abanyamabanga b'umwami bahamagawe igihe Hamani yandika icagezwe co guhanga abayuda ngo bagihindure mu ndimi nyinshi, n'ubu nyene bongeye guhamagagwa ngo bahindure mu ndimi nyinshi itegeko rishasha rya Moridekayi n'umwami Ahasuwerusi. Baciye batangura kwandika ico cagezwe ca kabiri inyuma y'amezi 2 n'iminsi 10 ica mbere gishizwe ahabona. Ikete riri mu kicagezwe gishasha coco nticyarungikiwe gusa abakuru b'ingabo bo mu bihugu Ahasuwerusi yaganza, ariko kandi caciye kirungikirwa n'abayuda nabo. Reka dushishikare dusome muri iki gitabo ca Esiteri mu gihimba c'8 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12. Iyo mirongo iravuga ngo nuko Moridekayi avyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, abitera ko ikimenyetso cyo ku mpeta y'umwami, arungika intumwa zijana ayo makete ziri ku mafarasi atebuka akoreshwa ibikorwa by'umwami yavutse mu zatowe z'ibwami. Muri ayo makete umwami yemerera abayuda bari mu bisagara byose kuja hamwe ngo bigwanire, bageseze aboza kubatera bose bo mu moko yose yo muri ivyo bihugu, babice babahonye hamwe n'abana babo n'abagore babo, banyage n'ivyabo. Kandi ivyo bizokorwe ku munsi umwe mu bihugu vyose vy'umwami Ahasuwerusi, niwo munsi w'13 w'ukwezi kwa-12 kwitwa Adari. Itegeko ryo guhonya abayuda ntiryakuweho canke ngo rihinduke, ariko rero tubona ko hari irindi tegeko ryanditswe rirakwiragizwa hose nk'irya mbere, naryo nyene ryari ryatewe kw'igikumu n'umwami Ahasuwerusi. Ububasha bw'umwami n'abasoda biwe hamwe n'abaganwa biwe bari ku ruhande rw'abayuda. Igihe rero iri tegeko rishasha ryashika ku bayuda, bagize umunezero mu mitima yabo. Aha nca niha igicapu c'ukuntu ibintu vyahindutse. Umwamikazi Esiteri amaze kwisonzesha, hanyuma akitegura mu kwambara neza, yaciye agenda ku mwami kugira ngo asabire ubwoko bwiwe bw'abayuda. Yari afise amahirwe menshi yo kuronka icyo asaba, kuko yari atonye bidasanzwe ku mwami. Ntaco yari rero kumwima igihe yoba agifise. Iryo tegeko rimaze kwandikwa, hanyuma rigahindurwa mu rurimi rwose ruvugwa muri ubwo bwami bwa Ahasuwerusi, intumwa z'umwami zaciye zijana amakete y'iryo tegeko. Izo ntumwa zagendera ku mafarasi yihuta cane n'ingamiya n'ibindi byakora mu gutwara ubutumwa bw'umwami, kandi rero babikora mu bubangutsi budasanzwe kugira ngo bashikire uturere turi kure nk'ubugaragwa bwa Arabiya gushika ku ruzi Efurata n'uruzi Tigre. Byabasaba ko bakoresha ibindi bitwazi birinda izuba, ibitwazi bikomeye
kandi vyikorera ibintu vyinshi. Ntibagarukira aho gusa, baca banabandanya gushika mu gihugu c'Ubuhindi hamwe no mu bihugu vya Afrika nko muri Ethiopia. Ayo makete yajanwa yihuta cane muri izo mpande zose z'ubwami bwa Ahasuwerusi kugira ngo ashiki yaja. Rero vyategerezwa gukorwa imbere yuko umunsi wo kugesezwa kw'abayuda ushika. Igihe ico cagezwe gishasha cashikira abayuda, baciye buzura umunezero kuko urukiza rwabo rwari rubonetse. Iri tegeko rishasha ryavuga ingene abayuda bakwiye kwikingira no kwivuna abansi babo ngo barokore ubugingo bwabo. Nk'uko rero icifuzo ca Hamani n'icagezwe ciwe vyari ivyo guhornya umuyuda wese aho yari ari hose, aha abayuda bobo ntibemerewe guhornya abantu ataco bazira. Bemerewe kwica abo bose boza kubatera. Kandi nk'uko icagezwe c'umwami cahaye uburenganzira umwamikazi Esiteri hamwe na Moridekayi uruhusha rwo gutwara ivyari vya Hamani, uko niko abayuda nabo bari bemerewe kunyaga ivy'abasi babo vyose. Aho rero bategerezwa kwica umugabo, umugore hamwe n'abana babo, kuko igihano categerezwa kuba ku muryango wose nk'uko isezerano rya kera ryabivuga. Iyo ndwano yamaze umunsi umwe gusa, ariko yari indwano y'agatikizo. Iki cagezwe catewe ku gikumu iki gihe ca Esiteri cari cerekeye ubwoko bw'Imana. Ni ubwoko bw'Imana bwagira bwicwe. Abayuda babanje kumenya ko icagezwe co kubica ngo babamare catewe ku gikumu. Hanyuma bizera ko umwami Ahasuwerusi yari ku ruhande rwabo, bituma handikwa irindi kete n'ikindi cagezwe cyo kubakiza. Ibi rero dusomye ni kimwe mu bigereranyo by'agakiza kacu dusanga mu ijambo ry'Imana. Sakarorero dukunda kubona iminsi yose, ariko ni ikigereranyo kiva ku Mana. Mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto mu gihimba c'icumi umurongo wa 11, Pawulo avuga ati: ariko ivyo vyababaye ko kugira ngo bitubere akarorero, kandi vyandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe. Ayo mategeko abiri tumaze kubona, icagezwe cyo kwica abayuda hamwe n'icagezwe cyo kubakiza, ni ishusho y'ingene umuntu abayeho imbere y'Imana. Irya mbere rituma twiyumvira ku cagezwe c'Imana dusoma mu Itanguriro igihimba ca 3 umurongo wa 19 kivuga ngo: uri umukungugu kandi umukungugu niwe uzosubiramwo. Irya kabiri naryo ritwibutsa icagezwe dusoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli mu gihimba ca 18 umurongo wa 4 kivuga ngo: umuntu akora icaha niwe azopfa. Uwo murongo dusomye uvuga ngo umuntu akora icaha niwe azopfa. Tuca dusanga rero muri iki gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli mu gihimba ca 18 umurongo wa 4, uwo murongo usa n'icagezwe c'Imana. Ntuvuga abantu bamwe canke abicanyi gusa, ariko uvuga ku bantu bose. Pawulo mu ikete yandikiye Abaroma mu gihimba ca 3 umurongo wa 23 niwe yavuze ati: bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya naho mu gihimba ca 64 umurongo wa 6 hatubwira ngo: kuko twese twahindutse nk'ibihumane, kandi ukugororoka kwacu kose kumeze nk'impuzu yanduye, twese dukabiranye nk'ikibabi, kandi ibigabitanyo vyacu bituzungagiza nk'umuyaga. Imana ntishobora kudukiza uyu munsi ngo nuko turi abantu b'intungane, kuko tudashobora kuba intungane na gatoya. Ntidushobora kugiriranira imigenderanire myiza n'Imana, kandi natwe twanduye nayo ari yera. Twebwe turi abantu bazimiye, kandi niko kamere k'umuntu kameze. Mu mitima yacu havamwo ibibi. Isi yarononekaye. Iyo tuvuga isi, si inzuzi gusa canke ikirere canke ibidukikije, ariko cane cane ni umutima w'umuntu wononekaye. Kandi kubw'ivyo Imana izoducira urubanza. Abantu turi abanyabyaha, kandi twese dukeneye umukiza. Abantu benshi ntibagomba kumva ivyo. Hariho amashengero menshi uyu munsi afise intege nke zo kuvuga ubutumwa bwiza. Abasiguzi nabo nyene bakeneye gushira amanga ngo basigure ko abantu ari abanyabyaha,
kandi ko bakeneye umukiza. Icagezwe c'Imana ntigihinduka kuko umunyabyaha wese azopfa kubw'ico cagezwe. Ariko rero dushima Imana ko ikindi cagezwe cakwiragiye mw'isi kivuye ku ntebe y'Imana. Ico naco kikaba kivuga ngo izera umwami Yesu urakira. Turabaserukira Imana ngaha muri iyi si uwu munsi. Uwuserukira igihugu ciwe mu kindi gihugu abakorera umukuru w'igihugu yamutumye. Uwuserukira igihugu rero agerageza kunga ubumwe n'igihugu ciwe n'abantu bahambaye b'ico gihugu. Imana rero ni umugenzi wacu. Nta kintu wokora kugira ngo wiyunge n'Imana kiretse ukwizera, kuko Kristo yabikoze igihe yagupfira ku musaraba. Ntaco dushobora kongera ku vyo Yesu Kristo yakoze. Nta na kimwe wokora ngo woroshe umutima w'Imana. Imana yamye dufitiye umutima w'imbabazi kuko yamaze gutanga ikiguzi c'ivyaha vyacu. Ubu twoshobora kuvuga tuti bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Nshuti yanje mugenzi uriko urakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, menya yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Icagezwe caratanzwe nk'uko tukibona mu vyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 16 umurongo wa 31. Ico cagezwe naco kikaba kivuga ngo izera umwami Yesu urakira. Iki rero cakuyeho kimwe kivuga ngo uzopfa nta kabuza. Mugenzi wanje niwizera Kristo urakira. Umwami Ahasuwerusi kugira ngo akize Abayuda yatanze ikindi cagezwe. Ico Abayuda bari bakwiye gukora ni ukwizera ico cagezwe gishasha. Imana rero ifise uburyo bwo gukiza abanyabyaha. Ntugororotse mugenzi ngo ushobore gushika mw'ijuru, kandi ntushobora kuzobayo kiretse Imana ibikoze. Ico utegerezwa gukora ni ukuza kuri Yesu Kristo ukemera agakiza atanga, impuzu yo kugororoka yejejwe. Kristo aduha ukugororoka kwiwe. Imana ntishobora kutujana mw'ijuru tudafise ukugororoka Yesu atanga. Dutegerezwa rero kuvuka ubwa kabiri. Ibi nivyo umwami wacu Yesu Kristo yabwiye Nikodemu, umwe mu barongozi b'Abayuda, ati utegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Mw'ikete rya mbere Petero yanditse mu gihimba ca mbere umurongo wa 23, nawe yanditse avuga ati kuko mwavyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Iki nico gituma abantu bumva kandi bakizera ijambo ry'Imana, bakavyaga ubwa kabiri, hanyuma ubugingo bwabo bugahinduka. Imana rero ntigomba ko tuguma mu vyaha. Ico Imana igomba ni uguguha ubugingo bushasha. Igomba kugukiza uwu munsi, nshuti yanje uri kurankurikira. Abayuda bo mu gihe ca Esiteri bamenye yuko itegeko ryashinzwe ari iryo kubahonya, ariko bizeye ko umwami Ahasuwerusi ari ku ruhande rwabo, hanyuma ashingira irindi tegeko ryo kubakiza. Uko niko natwe dukwiye kwizera ko umwami wacu Yesu Kristo ari we mwami w'abami, ari mu ruhande rwacu. Jewe nizera Kristo, ndi ntumwa yiwe, kandi mu izina ry'Imana ntegerezwa kuvuga nti wuzure n'Imana, nayo ikaba igomba kuzura nawe biciye mu wo twahawe, ari we gakiza kacu, agakiza kabonerwa muri uwo Yesu Kristo. Rero icagezwe kigira kabiri c'umwami cakwiragiye hose nk'uko tubisoma muri iki gitabo ca Esiteri mu gihimba c'8 umurongo wa 13 n'uwa 14, havuga ngo amakopi y'iryo kete bayakwiza mu mahanga yose, ngo iryo tegeko ryamamazwe mu bihugu byose, kugira ngo uwo munsi uzosanga Abayuda biteguye kwivuna abasi babo. Nuko izo ntumwa ziri kuri ya mafarasi atebuka akoreshwa ibikorwa by'umwami, zigenda zihuta zitewe umwete n'ukwihanikirizwa n'umwami. Ico cagezwe camamara ku mugwa Ishushani. Ico gihe rero ico cagezwe candikwa hari hakenewe ukwihuta ngo gishikire bene co hakiri kare ibara ritaragwa. N'uwu munsi urakwiye kwihuta mugenzi, kuko uri mu gihe ca nyuma. Ivyejo ntavyuzi, kuko naho Yesu Kristo yoba ataragaruka, urupfu rurashobora kukujana.
ukwiye kwihuta rero kwemera Kristo Yesu nk'umukiza wawe umwanya ukiriho. Iyo niyo nkuru nziza yo kuvugwa, nk'uko ikopikete ry'umwami Ahasuwerusi ryavuga ibyo gukiza abayuda ku munota wa nyuma bariga basigaje gatoya ngo bicwe. Uko niko nawe mu Kristo nyumviriza uwo munsi ufise igikorwa wahawe na Kristo cyo gushikiriza inkuru nziza ya Yesu Kristo, ariyo nkuru y'agakiza. Turi mu gihe ca nyuma, mu gihe isi n'ivyifuzo vyayo biri hafi kurandurwa. Inzamba yohava ivugwa n'uwu munsi. Nshuti yanje mugenzi, nwaba utarahitamo kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe, menya ko igihe cyo guhitamwo ari ikinyene. Igihe cyo gukirizwako kiriko kirakurengana. Niwemere Kristo mu bugingo bwawe, uheze uronke umutima uhariwe, uronke ubugingo budashira, kuko izina ryawe rica ryandikwa mu gitabo c'abana b'Imana. Nawe umaze gukizwa, niwihute umenyesha abandi vyako gakiza kabonerwa muri Kristo, kuko igihe kiriko kirashira. Niwihute uburire abahona. Tubandanirize rero icigwa cacu c'uno munsi muri iki gihimba c'umunani co mu gitabo ca Esiteri, duhere ku murongo wa 15. Turaja gushishikara dushike ku murongo wa 17. Aha rero tubona icubahiro ca Moridekayi. Turabona kandi ingene abayuda banezerewe bamaze kubona itegeko ribemerera kwigwanira. Tubanze dusome umurongo wa 18 muri iki gihimba c'umunani co mu gitabo ca Esiteri. Haravuga ngo, maze Moridekayi arasohoka ava imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami y'ubururu, iyera, igitsibo kinini c'inzahabu n'umutamana wera kandi utukura w'igiciro kinini. Nuko abo ku mugwa Ishushani basemerera banezerewe. Moridekayi yambaye impuzu nziza itukura iy'abami bambara, itandukanye n'igunira yari yambaye yumvise ko abayuda bagiye guhona. Ashitse ku mugwa mukuru Ishushani, abaho bose buzuye umunezero kubw'icagezwe gishasha umwami yashinze. Aho rero turahabona ubudasa buri hagati muri ibi vyagezwe bibiri: icagezwe ca mbere co kwica abayuda n'icagezwe ca kabiri c'uko abayuda bokwigwanako. Icagezwe ca mbere casabwe na Hamani, umwami akagishirako ikidodo kikaba cazanye umubabaro. Ariko icagezwe ca kabiri c'umwami casabwe na Esiteri na Moridekayi cabwira abayuda kwigwanira. Ico rero cazanye umunezero. Aha twese turemeranya ko amahoro atakiguzi agira. Erega ntaco wotanga ngo yagure canke ngo yaronke. Ariko ikintu kirushirije kugira ikimazi n'amahoro yo mu mutima. Ayo nayo atangwa na Yesu Kristo wenyene. Wakiriye Yesu Kristo mu mutima wawe, aca guha amahoro n'umunezero. Agakiza kazana umunezero mu bugingo bw'uwukakiriye. Urashobora kuja mu biteramo canke mu kabare ukanywa inzoga nyinshi, eka mbere ukanarya indya ziryoshe ukanezerwa, ariko bukeye uwo munezero ugasanga wagiye. Ariko igihe uje kuri Kristo Yesu, uronka amahoro n'umunezero bidashira. Reka dushishikare dusome mu gitabo ca Esiteri muri iki gihimba c'umunani umurongo wa 16. Haravuga ngo, abayuda nabo gica kireyuka, baranezerwa, barahimbagwa, bagira icubahiro. Wibuke ko umunezero udashira umuntu ashobora kuronka uzanwa n'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Yesu niwe munezero w'isi. Ikintu gikiza umunyabyaha ni ukwakira Kristo. Imana yihinduye umuntu apfira abanyabyaha. Umunyabyaha iyo yakiriye agakiza yamagenda anezerewe, na cane cane imbere mu mutima wiwe. Mbega nshuti yanje, uwo munsi uri mu banezerewe? Namba utuzuye umunezero, nuze kuri Yesu Kristo, araguha agakiza gatuma unezerwa. Kristo aganza mu bugingo bwawe, ntiwobura kunezerwa, kuko Yesu Kristo ari we nyishu y'ibikugora. Umuntu abura umunezero igihe ubwiwe agomba kwiyobora mu bimuhimbara, akagomba gukora ibyo agomba, ntakore ibyo Imana igomba. Abantu baranezerewe bumvise icagezwe gishasha c'umwami. Uko niko natwe
agakiza kari gakwiye kudutera umunezero. Tubandanije gusoma muri kino gitabo ca Esiteri mu gihimba c'8 ku murongo wa 17 naho habandanya kuvuga ngo maze mu gihugu cose no mu gisagara cose aho icagezwe c'umwami n'ivyo yashinze vyashika, abayuda baranezerwa bagahimbagwa bagatumirana bakagira umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo muri ico gihugu batora idini y'abayuda, kuko abayuda bari babateye ubwoba. Abantu benshi kubwo gutinya abayuda baciye bahinduka nk'abayuda, bemera idini ryabo, baheba ivyo bahora bemera. Muri ubu buryo rero abayuda bashingiye intaha Imana mw'isi gusumba uko bahora babikora. Ivyo rero turabishimira Imana, kandi Imana ihimbazwe ko yakoresheje abo bayuda kugira ngo Imana imenyekane muri ayo mahanga. Mugenzi wanje uriko urakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, nagira ndagutumirire kwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, namba utari bwafata iyo ngingo. Uca ubona buryo bwo kuronka amahoro n'umunezero bidashobora kugegwa, bitangwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Aho niho uzoheza ukamushingira intahe nk'uko abayuda nabo babigize. Nuko rero umwami wacu Yesu Kristo agushoboze kandi aguhezagire. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira yuko uri Imana ugomba ko abantu bose bakizwa, ariko utagomba yuko bahona. Icagezwe ca Hamani cari ico guhonya abayuda, ariko ico cagezwe carakuweho kugira ngo abayuda babone gukira. Ndagushima yuko umunsi Yesu Kristo yaje mw'isi kugira ngo umwizera wese akire. Ndasengeye umuntu rero yariko arakurikira kino cigwa yumvise agomba agakiza, umuhe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, umukure mu gitabo c'abo gutsindwa n'urubanza, umushire mu gitabo c'abana b'Imana, umuzuze umunezero w'agakiza. Ndabisavye mw'izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikira itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.